Abasanzwe bafashwa n'umugambi mera nk'abandi wa kabiri mu makomine ya kera ariyo Gitega, Itaba, Makebuko, Giheta ubagize komine Gitega yagutse barakoze ihayinishwa Gurisha y'ivyo baranguye bafashijwe n'uwo mugambi. Ivyo bikorwa bikaba vyabereye muri zone Giheta kw'igenekerezo rya 4 Ruhuhuma 2026. Baserukiye abandi barashoboye kugurisha ivyavuye mu musesekara w'umwimbu w'ivyo baranguye bakoresheje uburyo n'inyigisho bahawe n'uwo mugambi wa mera nk'abandi ya kabiri. Inyigisho merekeza zikaba zatanzwe n'ishirahamwe Odagi Caritas Gitega. Uyaje imigambi y'iterambere muri Odagi Caritas Gitega yamenyesheje ko inyigisho merekeza mu mugambi batanze ku banwanyi ziri uburyo bubiri. Kwa batanze inyigisho zo kuduza umutahe muntu hamwe n'inyigisho zo kugwiza umwimbu n'akazi. Kubwo wajejwe imigambi ngo biragaragara ko abafashijwe n'uwo mugambi bahindutse bivanye n'ivyo bari bazanye guhayanisha. Ico rero ngo cerekana ko abantu bahinduye ingendo batazosubira inyuma kuko bateye imbere. Izo nyigisho z'umugambi mera nk'abandi Odagi Caritas yatanze rero biragaragara ko zitabaye imfagusa. Aha twaje rero mu munsi bita ihayinishwa Gurisha y'ibintu bakoze mu migambi yabo barimo barakora bari mu mugambi. Umuntu mubona ngaha aye baje kubereka novuga n'ishaniyo n'ivyo bakora ni byinshi cyane gose. Bababwiye mu mbyino ko hariho ibitungwa boroye baradandaza akarima, none nk'umurima w'ibigori gayemwe we tutarayibona bo terwa bakawuzana ngaha. Batweretse iki ibigori ngene binganangana, batweretse ibitoke, batwereka amashu, baratwereka imyumbati, baratwereka ndabona n'ibintu byinshi cyane gose. Mbese hari n'abandi bakora n'imigambi atari bijanye n'uburimyi n'ubworozi gusa, nkuko bavuze ko bafise intungwa nyinshi, ingurube nyinshi, inkoko, inkwavu. Ehe murabe hariya hepfo hariho n'abafise ubugenegene yemwe, hariho n'abafise ubugenegene bakora ubuyi, ifu y'ubuyi, nabona impuzu, nabona eka n'ibintu byinshi cyane gose bafise n'ibivumbi by'amatomati n'ibindi. Aha rero twaje nko kubereka nko nka cagiye twaba tubereka wa munsi muhindura ingendo. Ubu rero twaje kubereka by'ukuri imigambi myinshi itandukanye bakora. Barabona baranajisha, baranadesa, eka n'ibintu byinshi by'ukuri bakora n'ubuntu by'ubugenegene. Rero ino munsi twaje kugira tubereke ko abantu batahinduye ingendo gusa, ariko bashoboye no gukora imigambi izobandanya basahiriza kugira bashobore gutura imiryango yabo, ntibazosubira inyuma, ntibazosubira inyuma ko turabizi yuko nawe tuko dufashanya iyo turimo turagendera bari mu mugambi n'abari mu ntwaro. Ubu rero twaje dukoranye tuje muri komine Gitega, mvuga ntiyagutse ko ndazi ko hari abavuye Makebuko, abavuye Itaba, abari ngaha mu Giheta n'abavuye Igitega kugira kuko tuteza gukurikiza ivy'intwaro yatekanije. Odase Bigirimana, umuyobozi w'igisata kijejwe ubudandaji n'amahinguriro muri komine ya Gitega, nawe yarashimiye ishirahamwe Odagi Caritas Gitega n'umugambi mera nk'abandi wa kabiri hamwe n'abafashijwe n'umugambi kuko babikoze neza ndetse bikagaragarira ku ntambe ishimishije yo kuba amakoperative, mbere akaba yemewe n'ikigo Anakope. Yasavye abo bafashijwe n'uwo mugambi mera nk'abandi kuzigama ubutunzi bahawe kuko babifashe nabi bazoba bariko basubiza inyuma igihugu, ndetse yaciye anabasaba kubananiza aho bageze. Nk'ujeje intwaro yaremeye ko atako batazokora kugira ngo babandanye bakurikirana ico gikorwa kugira ngo intambwe bageze ko ntize isubira inyuma, kuko bifuza yuko ivyo mwize ivyo babigishije mugenda mukabibandanya, ntimuce mubihereza ngaha, mubibandanye kuko n'umugambi w'iwanyu, si umugambi wamera nk'abandi. Rivuzimana Fernando ajejwe igisata cyo kugwiza umwimbu mu mugambi mera nk'abandi wa kabiri, nawe yaribukije ko muri uwo mugambi ugira kabiri wa mera nk'abandi abanwanyi baronkejwe imfashanyo ingana n'ibihumbi 72 buri mezi abiri mu kiringo c'imyaka 2. Baronkejwe kandi ibihumbi 400 yo gushigikira imigambi yabo hamwe n'ibihumbi 178 y'agasunuzo kugira ngo babandanye biteza
kwiteza imbere. Bisigura ko umunwanyi wese yibitse ko amafaranga angana n'umuriyoni n'ibihumbi 542. Rivuzimana Fernando yaribukije kandi ko umugambi ufise intango n'iherezo, vuba rero ngo uwo mugambi ugiye kurangiza ikiringo muri intara ya Gitega ya kera. Nubwo biri uko umugambi ntuzohagarara burundu ko abanwanyi babandanya biteza imbere cyane kubijukiye gukorera mu makoperative. Ico gituma yahamagariye abafashijwe n'uwo mugambi kwijukira gukorera hamwe no gukomeza ibikorwa kugira ngo intambwe bashitseko ntize isubire inyuma. Nyuma y'amajambo harabaye kugendura ibibanza vy'abari bazanye ibidandazwa vyabo guhayanisha, ndetse abafise uburyo baraheza baranasuma.